Mwese muriko muradukurikira ndabaramukije nongera ndabaha n'ikaze mu kiganiro Tera Imbere. Tera Imbere kikaba ari ikiganiro mutegurirwa n'igisata kijejwe kumenyesha amakuru mu bushikiranganje bw'intwaro yo hagati mu gihugu, iterambere rusangi n'umutekano. Igisata kijejwe kumenyesha amakuru mu bushikiranganje bw'intwaro yo hagati mu gihugu, iterambere rusangi n'umutekano kikaba caragendeye komine ya Kayanza mu ntara ya Butanyerera mu ntumbero yo kwirabira ingene ivy'iterambere biriko biragenda muri iyo komine. Umunyamabanga nshingwabikorwa muri iyo komine ya Kayanza yaratumenyesheje ko iyo komine irangwa n'uburimyi n'ubworozi kandi ngo n'abenegihugu bafashe iya mbere mu kuja mu makoperative kugira ngo bungurane ubumenyi mu bikorwa vyo kwiteza imbere. Ni no muri iyo ntumbero twaciye tugendera amwe mu makoperative yo muri iyo komine ya Kayanza. Ayo nayo akaba ari koperative Turashoboye ikora ibirato, tukaba twaragendeye kandi koperative ihingura ibikoresho mu mahembe y'inka, aho bakoramo ibikoresho bitandukanye nk'amasahani, ibibuguzo hamwe n'ibikoresho vyo gushariza mu nzu. Twaragendeye kandi koperative yo gwaruka Mbegera Bunini ikora ibikorwa vyo kugwiza igiterwa c'umwumbati, igitoke, pomme, morive, umuzabibu hamwe n'igiterwa civoka. Umunyamabanga nshingwabikorwa muri komine ya Kayanza aratubwira uko iyo komine itunganijwe mu bijanye n'iterambere. Iyi komine ya Kayanza yitunganije neza mu bijanye n'iterambere kuko ibikorwa birakoreka ngaha muri komine, ibikorwa vyo kwiyungunganya na cane ibikorwa bica mu mashirahamwe n'amakoperative y'abenegihugu, y'abirimizi canke abandi bakora utwabo. Turafise amakoperative menshi asanzwe akora imirimo itandukanye, hariho uburimyi n'ubworozi, hariho abakora ibikorwa bibaha amahera no kuvuga bakora utwabo no kuvuga bitunganiriza imirimo yo hariho koperative dufise y'ibirato, turafise koperative y'abakora imipira yo kwambara, hari yandi makoperative menshi usanga akora ibitandukanye, ahingura inzoga, ahingura ibifungurwa nko mu Kabuye hari abakora bafise amakoperative ahingura ifu y'imyumbati, hari bahingura ifu y'ibigori, n'amakoperative afise akora imirimo itandukanye. Mbega komine ya Kayanza ni ibihe biterwa bikunze kurimwa gusumba ibindi? Ngaha muri komine ya Kayanza igiterwa gikunze kurimwa ngaha muri komine ahanini ni igiterwa c'ibigori, ibiharage, ibiraya na cane ku mwega wa Mugamba n'ingano. Nivyo biterwa bikunze kurimwa ngaha muri komine ya Kayanza kandi abenegihugu barabishima cane. Mbere nkagira ko dushima kubw'abenegihugu ingingo leta yafashe yo kuza iragurira umwimbu abenegihugu w'ibigori ku giciro ciza cane kuko n'umugambi bashimye cane. Hama rero turatunganya n'iyindi mirimo itandukanye y'ibiterwa njabukamazi nk'icayi turagifise ngaha muri komine ya Kayanza. Mbere turafise na izine igihingura n'ikawa rero n'ayandi mayizine ahingura ikawa. Eka ngo komine ya Kayanza ntiyasigaye inyuma ku bijanye n'ubworozi. Mu gisata c'ubworozi naho nyene vyifashe neza ko abenegihugu barafise, hariho n'amakoperative yo korora, barafise ibitungwa bitari bike mu mihana iwabo, mbere naho bavyegeranije, aho usanga ari amakoperative nyene afise ingurube ziri hamwe, inka ziri hamwe, ugasanga bigenda neza.
ngo bafashe iya mbere mu guhimiriza abenegihugu kwijukira gutera igiterwa njabukamazi c'ivoka muri iyo komine. Nkiraho ku burimyi n'ubworozi, ngarutse ku burimyi n'ubworozi, ubu turiko twijukira cyane igiterwa c'ivoka. Igiterwa njabukamazi baherutse kwemeza ca vuba. None rero komine ya Kayanza yafashe iya mbere, na cane ko no muri Butanyerera baduhimiriza cyane ku giterwa c'ivoka. Naco twaragifashe nk'igiterwa dutegerezwa guhimiriza cyane, aho mu mazone, ku mitumba, mu mihana, aho duhimiriza ko umuhana uwo ari wo wose utera n'ibiburiburi ibiti 20. Inyuma yo kuganira n'umunyamabanga nshingwabikorwa w'iyo komine ya Kayanza, twaragendeye amwe mu makoperative akorera muri iyo komine, aho twagendeye koperative Turashoboye ikora ibirato, aho umwe mu ndongozi z'iyo koperative atwiganira uko bakora n'ivyo bakora. Ibi birato nivyo twikorera ngaha muri koperative, kwire niyo twikorera, hama itaro nayo turayirondera tukayirangura. Hariho n'amataro twikorera nyene, naho mu byo twayakoze itaro atabiri ngaha, hariho ivyo twikora. Jewe akarusho maze gukuraho nuko nkora hama nkahembwa, akandi karusho keshi ibirato nambara nivyo nikorera. Jewe akamonotera abakenyezi nuko boreka kwigunga bakareka kuguma mu mihani wabo, bagakunda umwuga, kuko umwuga urafasha. Twaragendeye kandi na koperative ihingura ibikoresho mu mahembe y'inka. Nyabenda Innocent, umunywanyi w'iyo koperative, aratubwira iciyumviro co gushiraho iyo koperative iyo cavuye. Uyu mugambi watanguye muri 2013, duca tuja imbere amategeko muri 2015 ku ciyumviro ca PNID mu gisata kijejwe iterambere ry'abenegihugu. Nibo rero baduhaye inyigisho, hanyuma rero inyuma yo kuduha inyigisho baturamuye, je naciye ngirirwa amahirwe nja kunonosora ubumenyi mu gihugu ca Kenya, aho bahingura ibinya gusumba. Eka ngo ntashaka kugarukira ngaho gusa, akaba afise n'imbono yashaka gushika. Jewe imbono uko niyumvira nuko ibinya byo guhingura niyumvira uko no bigiramo ubumenyi burenze, iruhande yo guhingura ivy'amahembe umuntu agaca afata hari amabuye meza nabonye, nivyo narahuye nyene muri exposition, hari amabuye meza Uburundi bufise nabubonye, usanga iyo bijabutse urubibe rw'Uburundi baca babuhinguramwo nyene ibinya nk'ibitwe duhingura mu ihembe, bo bagaca bihingura mwibuye ry'Uburundi. Bo sinzi ko ari ry'Uburundi, mugabo mu Burundi narabibonyeho, bagaca babihingura kuramwo amabage, amakoriye, nyene ibinyene vyo kwishariza baca babihingurira mu Bushinwa. Mbajije niko navyumvise, mugabo bigaca biva mwibuye. Nuvuga nshaka mu mbono ya kure ibi vy'ihembe ndabifatanye no guhingura ivyo bintu vyo mwibuye, kuko ni ibintu byiza cane gose nabonye biteye ubwoba. Hanyuma nje nongera na nduze na meliyore mu guhingura ibi vy'ihembe, kuko nk'akarorero muravye nkiri muraribona irinya ryahinguwe muri Portekre, kenshi dugiye muri exposition rabitangarira bikihweza ati none ni hembe bimeze gute. Nk'utu rero umuntu adufashe akahinguramwo ikindi kintu mu buryo bugezweho bwa none, gica kiba ikintu c'agaciye, kandi je numva umenga co ninjiza n'amadolari, kuko munakirabishije amaso uriyumvira ni hembe canke ni giki. Nuvuga rero nk'ibi byo mwihembe canke utoyiri, urabona amabara agenda anyuranye, utoyiri canke ugatoriri, uribaza ati ni hembe canke ni giki. Rero bene ibi umuntu mu mbono yo kazoza yakure, umuntu arashobora kubihinguramwo ibindi bintu bikomakomeye kandi bikaze, abantu basigara banatangarira. Babitangariye muri EAC, kujya nababwiye ko twaronse ikibanza ca kabiri, bakabitangarira no ku rwego rw'isi, bakibaza ingene ihembe ryomera uko ryombaye. Nari nababwiye muri make ko tugeze ku ma innovation modele 250, reka mvugemo nka nkenya. Turakora ama assiette yo kurirako n'ayatara yo kurirako, turakora ama portekre ama modele ashika nka 10, turakora amabage
yaba jeune n'abasani, zose ni modele zigenda zitandukanye, n'ayaba mama n'ayaba papa, zo zose ni modele zigenda zitandukanye sero y'ingene umwe wese yiyumvamwe iyo bag. Turakora amavaze agiye gushiramwo amashugwe atajamwo amazi n'ayajamwo amazi. Turakora amasahani y'amasiniye manini manini namwe yagutse. Turakora amadecoration yo mu nzu. Turakora ibibuguzo, kiya kibuguzo bakoresha mu buterama. Turakora n'inege canke tugakora amabure agiye yo kuri biyari. Turakora amasuvere twa tundi tuba tumeze nk'umuzingi mugabo twiza cane, ndibaza mwatubonye. Turakora n'ibindi bintu bita mu Congereza napkin ring, ni ibintu bashiramwo amaserviette mu mahoteli. Turakora n'imeza, mugabo pana imeza nini usanga ari akameza gatonya ko gushariza, kabara ko gushariza usanga gapima nka 40 kuri 60. Ego hamwe n'ibindi rero bitandukanye turabikora. Harimwe ibikoriye nuvuga bijya fasoni bambara mu izosi, amahereni y'amamodeli atandukanye, amabrasere bimwe bita imiringa kera kuri ba mama wacu. Twe natwe cha tuyahingura mu buryo bugezweho mu ihembe ry'inka, amabrasere manini n'amatonya. Twaragendeye kandi na koperative y'ugwaruka Mbegera Bunini isanzwe iriko iragwiza igiterwa c'umwumbati, igiterwa c'igitoki, igiterwa ca pome, igiterwa ca molive. Barongera kandi bakagwiza n'igiterwa c'umuzabibu hamwe n'igiterwa njabukamazi c'ivoka. Minani Felix, umwe mu banywanyi b'iyo koperative, aratubwira intumbero yatumye biyumvira kugwiza ivyo biterwa. Twebwe aya mango tugezemwo turiko turakorera mu giterwa c'umwumbati nyene. Hambavu yaho turiko turakorera ku giterwa c'igitoke. Igitoke kikwije ubuziranenge. Hambavu yaho turakorera mu giterwa ca pome. Hambavu yaho turakorera mu giterwa ca molive. Tutibagiye n'umuzabibu. Umuzabibu umwe wo muri Israeli nawo nyene turawugwiza mu byo tugwiza birimwo, aho tumaze no gutera ihegitari zishika 3 z'umuzabibu. Hambavu yaho tukaba dukorera no mu giterwa c'amavoka. Intumbero turayifise cane cane mpereye nko ku mwumbati. Twebwe mu kuyumvira kugwiza umwumbati twabonye ko imyumbati mu gihugu cacu iri kwirahona. Dusanga umuntu ateye umurima w'imyumbati aca akuraho ibiro 10, akuraho ibiro 50, 100 mu murima munini ungana nk'hegitari, ugasanga bakuyemwe imyumbati ingana nk'ibiro nk'amajana 5 gusa. Hanyuma duca turavyiyumvira natwe turavyiga nk'abarimyi ati dukwiye kurondera uburyo imyumbati twoyigwiza kugira ngo ibe myinshi. Twaciye dufata ikintu bazanye citwa igipari, nico dufatanya n'umwumbati usanzwe kubera ko cyo gifise inguvu, kigaca kibikogota cane, bigaca bituma haba ku imyumbati minini minini, aho umwumbati umwe usanga upima ibiro 10, 15. Igiti kimwe cyose hamwe ugasanga kirava ku ibiro 60, 80, 100 gutyo. Duca tubona rero ko uwo mugambi dukwiye kuwukomeza. Iko rero niko twayitwiyumvire kugwiza umwumbati. Ku kijanye n'igitoke twaritegereje dusanga ibitoke mu gihugu cacu biriko birahona. Turatangura turaraba ati mbega none igituma ibitoke bihona no kubera iki? Dusanga ibitoke bihona kubera ingwara zateye mu isi iriko irasaza kubera ko tuyirimye ku imyaka myinshi. Ibitoke navyo ni vya kera, bimaze igihe kinini, bimaze igihe biri mu mirima, birasaza bikagibamwo ubusaza, bigahagaca habura ibindi bitoke bishasha byo kubinagura. Ca turiga ati mbega none kugira ngo tunagura ibitoke vyogenda gute? Twohera he tukabigarukiriza he?
twaciye dutegura umugambi wo gufata igitoke c'umwana kikiri gitoya tukagikura mu itongo ryagenzuwe na izabu riri certifié, hanyuma tugaca tukizana tukagishikiza ngaha mu pipinyeri. Murabona ko twagerageje kuhakingira, hanyuma dushitse ngaha mu pipinyeri murabona ko twagerageje gukinga amaso, impemu, iki aho n'aba bantu bona baza ngaha birashoboka tugaca tubanza kubapompa umuti kugira ngo binjiye ngaha ntibagume burya nta ruja n'uruza dukunda ko ruza ngaha. Yaratumenyesheje n'igituma bariyumviriye kugwiza igiterwa tutari tumenyereye ngaha iwacu mu Burundi, aha twovuga nk'igiterwa c'umuzabibu. Umuzabibu icatumye twiyumvira kugwiza umuzabibu, twebwe twarababajwe n'ikintu abazungu ba kera badukoreye. Abazungu barazanye imikaritusi ino mu Kayanza, barazana amasederi, barazana amagereveriyo. Burya nivoka izivoka ubona zije hirya yejo jewe mbona ndi umugabo gutya nyene. Barazana ibiti ataco wosoroma ko na kimwe. Ivyo barabikwiza baraduhimiriza n'aka kabuye kose ubona kari kuzuye amapori gusa kera. Hanyuma mugabo nta kintu c'akamaro bazanye. Ikintu bazanye barazanye ikawa n'igiterwa njabuka amazi, mugabo nayo iraremereye cyane iragoye. Mugabo yoyo nico giterwa bazanye kubera ko kigoye gukora no mu kugira tugikore no gukubitwa twarakubitwa kera. Hanyuma rero turaba ati none ni kuko atagiterwa c'akamaro abandi bafise muri za Israeli, bafise hariya mu bihugu byo hanze muri za Australia, ingene igiterwa coshobora kugira akamaro ngo kigire akamaro umunyagihugu ashobore kubaka inzu nziza, ashobore kwambara neza, ashobore kurya neza kubera ico giterwa. Dusanga umuzabibu ni igiterwa giteza imbere n'ingoga cyane umuntu, kuko abantu babigiteye muri Israeli barabitusiguriye. Twahaye izi telefone nini ziziye, twaraganiriye n'abantu baho, turavugana nabo muri Australia, baratubwira neza amateka n'amategeko y'umuzabibu. Dusanga ni igiterwa coshobora no kuzamura mbere n'igihugu bidatinze. Ahubwo ikibazo cawo ntituravyumva neza ngo tuwurime. No kuvuga umuzabibu twasanze igiterwa kimwe baduhaye agaciro kuko kingana gifise agaciro ku miliyoni. Igiterwa kimwe c'umuzabibu gifise agaciro ku miliyoni. Mugabo ino ntituyirima kuko kandi ino imizabibu irahaba mu Kayanza, irahari aho twayiteye izo hegitari. Uretse ko byatugoye bigaca bimera nk'ibicumbagira kuko inguvu zatubanye nke, kuko isaba inguvu nyinshi. Iyo tugira inguvu nyinshi umuzabibu uramuka jejeta bikaba byinshi cyane. Kandi nuko atari mukero kawo twohashitse tukaraba nabatumira mukazoza, kandi mukero kawo muje kuraba musanga bihimbaye biryoheye ijisho. Nuko ku muzabibu rero nico catumye twiyumvira tuti mu Burundi naho turakwiye ikintu cunganira ikawa kugira ngo turonke amafaranga y'agaciro aturutse mu giterwa twarimye. Ico rero c'umuzabibu tugifata uko uyu munsi rero turi ku kivi, turiko turatera imizabibu mu buryo butandukanye. Turiko turatera ibitoke, turiko turatera umwumbati ugwiriye. Minani Felix kandi ati nubwo biruko turacafise intambamyi zo kubura amatongo yo kugwirizamwo ivyo biterwa, agasaba leta y'u Burundi kubafata mu mugongo mu kubaronsa amatongo manini boshobora gukoreramwo igerageza ry'ivyo biterwa. Ikibazo dufise ni ikihe kuri ivyo byose? Ikibazo dufise ntidufise ahantu dushobora gutera ibiterwa bya koperative nk'ubu muje ngo tubereke umurima ufadika munini ubereye ijisho, utomoye umurima w'ibitoke tuhashire nk'hegitari nka 30
canke 40, twagira hegitari 5 z'ibitoke, twagira hegitari 5 z'amavoka, twagira hegitari 5 z'imizabibu, twagira hegitari 5 z'imyumbati, twagira hegitari 5 za pome. Ivyo ntidushobora kuronka itongo. Ingene tubayeho mu Kayanza nibaza ko benshi murabizi, nta matongo dufise yo gutetwa nagiriramwe imyimenyerezo yo gutera byinshi ngo bikunde. None rero ko muramutse mushitse ngaha mugabo nibaza ko numvise ko muri abo mu bushikiranganje bw'intwaro yo hagati mu gihugu nayo ikaba yezejwe amatongo. Aho nibaza ko ico kibazo giheze. None banyakubahwa, uyu munsi rero turabatumye mudushikire hariya tudashika. Twe turakeneye itongo rinini naho zo bihegitari 100 dukoranirizamwo ibi biterwa kimwe cyose ukwacu ikindi ukwacu kugira ngo turonke imirima y'ibi biterwa tuza turigishirizamwo abantu kandi tubamenyererezamwo. Eka n'abanywanyi bahurikiye muri iyo koperative mugwaruka mbegera bunini barashima kubumenyi bamaze gukura muri iyo koperative bakongera kandi bakikenura no miryango yabo. Akazina kanje nitwa Kamariza Janine, nkaba ndi umunywanyi wa koperative Dejene mbegera bunini. Jewe akarusho ndamaze kugakuramo kuko jewe nsanzwe ndi umugereferi w'imyumbati. Imyumbati mubona dufatanya n'igipari sanzwe ndabikora kandi navyigiye hanyene. Ego hama rero akarusho kavyo nuko mbona yuko nanje aho ntera nsoroma nkafungura n'abana kandi nkongera ari nkiyo ndandaje nkadandaza abana nkabagurira impuzu canke nanje nkigurira karonka n'isabune. Kandi ikindi kigize kabiri tudandaje kandi muri koperative naho ni hakagira akarusho ndonkamo. Itandukaniro rirahari kuko ntaraja muri koperative nari mayibobo. Ego nari mayibobo kweri mugabo ubu ndabona yuko hariho intambwe natambutse. Ego kuko ubu ndagura impene nkayibitsa umuntu canke indi nkayishiraho nkayiragira abana bakayiragira. Kandi bariyi wanje niyo mbikije bari kwanje. Akazina kanje nitwa Coyitungiye Landrine, nkaba ndi umunywanyi nanje wa koperative Dejene mbegera bunini. Ibintu byarahindutse gose kubera ubwa mbere uratsi nk'umuntu w'umujene gusaba amahera muhira y'ibintu abakeneye biba bigoye muhira. Gusa aho nziye ngaha ndakenera akantu nkakigurira kamara nk'ubu ndafise nk'imene nabikije umuntu. Urumva ko n'akamaro kanini kuri jewe urivanye n'ingene ngana canke nabo turi mu myaka imwe. Intambwe nini kubera nk'igikoti je sinari nzi ko bagishiraho igipari bigakunda umusaruro ukaba mwinshi. Ariko ubu kuva aho nziye ngaha murabonye nyene ingene bagerefa igipari bahagishirako igikoti kandi n'umwimbu ukaca wiyongera ugasumba aho wari gutera igikoti conyene. Bakaba barateye n'akamo abandi bakenyezi kugira ngo bakure amaboko mu mpuzu mu kwijukira ibikorwa vy'iterambere. Ego ndabatera akamo ariko hariho abatavyumva hariho n'abavyumva bikaca bibagora ukuntu baza kubera hariho abo usanga batabihuriza ko nabo rubana ukaca usanga birabagora ukuntu binjira muri koperative. Rero je nta kibazo na kimwe mu wo tubana nta kibazo kuko arabona ko harimo akarusho. Naho nohera ku wa mbere ngenda ntonda arazi yuko ntazotahu. Jakamano batera nibaze bose amarembo aruguruye dusangira ubumenyi kugira twiteze imbere. Mwese mwariko muradukurikira aha akaba ariho dusozereye ikiganiro tera imbere. Ikiganiro tukabibutsa ko mu gitegurirwa n'igisata kijeje kumenyesha makuru mu bushikiranganje bw'intwaro yo hagati mu gihugu iterambere rusangi n'umutekano. Tukamenyesha ko ibi biganiro mushobora no kubisanga ku buhinga bwangurukana bumenyi kuri YouTube hamwe no kuri Facebook. Turabashimiye naho utaha.